Turabaramukije mwebwe mwese mukurikirana Gute TV, turabahaye n'ikaze mu kiganiro Modago. Bioproduct Company bimwe mu byo bisanzwe rikora harimo ifumbire kama n'imiti yica ubukoko ikozwe mu buryo kama. None iyo miti yica ubukoko niyo fumbire byo bikozwe mu biki? Nakarusho akahe byo babizaniye abarimyi mu kazi kabo ka misi yose. Ivyo ni bimwe mu bibazo tugiye kwishurira turi kumwe n'umutumire wacu akaba ari Mugumyabanga asanzwe arongoye iryo shirahamwe Bioproduct Company. Reka tumuikaze. Mugumyabanga, turaguha ikaze muri kino kiganiro ca Gute TV. Murakoze cyane. Ego usanzwe urongoye ishirahamwe BIPROCO Bioproduct Company. Wotubwira mu ncamake iryo shirahamwe ryanyu ico rikora? Bioproduct Company canke BIPROCO majambo make ni sosiyete canke ni entreprise canke ni shirahamwe yiyemeje guteza imbere uburimyi kama mu gufasha guhingura imyavu kama, imiti yo gupompa ibitegwa kama n'imiti yo guha ibitungwa kama. Ego nico rikora. Ego ryo bajyatanguye ryari? Ryamaze igihe kitari gito ryaratanguye nko tuvuga nk'umwaka ugira kabiri, mugabo uyu mwaka akaba ariho tumaze kuja muri leta muri ADEB kugira ngo baduhe ni financial commerce, mugabo n'umwaka ugira kabiri turi ku bikorwa. None iyo uvuze yuko ari ifumbire kama n'amapesticide canke umuti wica ubukoko kama, ubushatse kuvuga iki? Kuki twovuga yuko ari kama, ari biologique? Mu bisanzwe ubu twovuga ko imyavu kw'isi iramo kabiri canke uburimyi buramo kabiri. Hariho uburimyi bwo gukoresha imyavu y'ikizungu canke imiti y'ikizungu yo gupompa. N'uburimyi bukoreshwa kama, no kuvuga atakintu na kimwe c'ikizungu kiba kirimo. Aho twita kama canke agriculture biologique canke engrais biologique kubera biba ari ibintu byavuye mu bitegwa nyene twa dufise. Ego nice gituma vuga ko ari biologique. Ntabwo tuvuga ko ari biologique. Ego none dufatiye nko ku mwavu ni bitegwa ibihe nimba atarakabanga, ni bitegwa ibihe ukoresha kugira ngo uronke uwo mwavu? Bose ibanga cyane naho ribanga riba ririmwo, muga twovuga nk'ibitegwa dukeneye kugira ngo dushobore gukora umwavu. Nyabu dufise n'imyavu bwoko bubiri. Imwe tuyikura mu mase y'inka, ibitu, y'inkoko, y'ingurube, y'intama, y'inkwavu, tugakora umwavu w'ifu. Iyo nukuvuga nta bitegwa byinshi tuba dukeneye, mugabo ya turonke nka za potassium nyinshi turashaka gukoresha igitegwa bita Cassius spiritualis na lantana kamara. Mu Kirundi iyo Cassius spiritualis babita ni mugasiye nta cyo dufise. Iyo lantana kamara nico bita umuhengerihengeri. Mugabo nko ku mwavu w'amazi dukoresha mu gupompa ibitego kugira ngo bikure n'ingoga, gukora icyo bita engrais foliaire, no kuvuga tuba dukeneye ico bita titania diversifolia cyane. Iyo ni dufasha kugira ngo turonke azote nyinshi dukeneye. Ego none iyo titania uvuze ucikoresha gute? Titania diversifolia tuyikoresha mu buryo bubiri. Dukeneye azote irimwo, turafise urubuga dukoresha kugira ngo azote nyinshi irimwo tuyirekipere. Nuko tuba turakora. Wavuze imice ibiri ya ngeri kama, ubundi muce n'uyu? En fait hariho angeri y'ifu tukoresha mu gutera, niyo angeri y'amazi dukoresha kugira ngo dutume igitegwa gikura n'ingoga. Rero niyo mpamvu tuvuga ko ari imice ibiri y'imyavu. None wavuze yuko kandi mukora n'amapesticide. Ayo mapesticide kama canke biologique wotubwira na yariyo? Turafise amapesticide kama canke biologique
nayo ni amoko atatu. Pesticide ya mbere niyo twokwita pesticide yica ubukoko presque bwose nka bwose ushaka konona igitego, ikaze cyane. No kuvuga nta gatego na gikoko na kamwe gashobora kuresista kuri iyo pesticide. Tukagayo n'iyindi twokwita kari moyenne, iyo yica ubukoko buto buto utunyo udupfunya bwonona ibitegwa. N'iyindi twokwita ko yo yari umugenzi w'ibitegwa n'ubukoko, kuko yo ntiyica. Yo uburyo ikozwemo n'uburyo butuma igitegwa wa pompe atakine na kimwe kiza mu kikige. Bwa bukoko buhagiye bucamva kamoto k'ivyo bintu gaca buhunga. No kuvuga bica bituma n'umugenzi wayo. Niyo bamvu twace tuyita biobrother pesticide. Iyo kabiri bio mold insecticide, hamya nyuma Biri bio rocket insecticide. Ikora nka rocket nta kintu gishobora kugeza gute kuresista. Ego. None muri iyo mice yose iyo nk'umuntu ayikeneye yangeri iyo ikozwe mu buryo naturel, mu buryo kama, umuntu ayikeneye iwawe akaza kwigura bigenda gute? Bo ni inzira zibiri. No kuvuga umuntu ayikeneye ko twe muri hamwe turakora nico bita analyse du sol, tugapima isi kugira tumenye ni nubuhe ni densité canke azote iri mu isi ingana gute, potassium na phosphore ingana gute. Rero tugikora mu departement twise consultance agricole, no kuvuga tukamenya we gitegwa ufise ushaka gutera, cyo tumenya n'isi yawe, cyo tumenya yo n'umwavu tugukorera, habaza ko harimo azote ingana gute, haza ko na potassium ingana gute canke na phosphore ingana gute. Kuyaje dukora umwavu specific kuri iyo si yawe. Ego. Mba bisaba ko mubanza gupima isi mukabona ati wewe iyi si yawe ikeneye ibi. Ego. Muga gusa hari n'umwavu dufise nk'uyu nyine usanzwe. W'abantu batigora kugenza gute bariza gupima. Mugabo tugahanura cyane ko abantu bakubanza gupima, kuko tumaze gupima tukamenya akanovera k'isi, cyo tumenya isi yawe ikeneye iki. Ni nko kudufata umuntu agwaye malaria. Kuja gutatonesha uvuga ngiye kumuvura ukamuha ibinini si vyiza. No kwisi niko bimeze. Tugwaye umwavu uri specific niyo specific niyo gitegwa cawe ni plus rentable cyane gusumba. Ego. None uravye uwo mwavu nayo ma pesticide ubona hari ico ubuza wungura ku burimyi canke kuko turabona yuko muri iki gihe kenshi abantu barakenera ibintu biologique, ibintu bitakoreshejwe ayo ma pesticide yaba yaronswe mu buryo chimique, kuko bavuga yuko bifise n'ingaruka mbi ku magara canke imbere bikonona n'isi. Wowe urabona yuko iyo fumbire ufise nayo ma pesticide usanzwe ukora yo ushobora kuza gutorera ico kibazo? Ego, no kugira ngo navyiyumvire gutanguza iryo shira hamwe, no kuvuga nabanje kwiyumvira uburyo Burundi tubayeho. Ingiye dukora uburimyi, umuntu aragenda hagura ifumbire mugabo atazi ese iyo fumbire iri specific kwisi yanje. Ego kwimbura limbura, ariko kandi Uburundi burafise ikibazo kuba ata bintu bifise bushobora kw'isoko mpuzamakungu amfite byemewe. Bigategwa kuki? Bigategwa n'ukungene basanga bayipimye kw'isoko mpuzamakungu, basanga harimwo ama engrais chimique na pesticide chimique. Rero maze kubibona nuko bace mitamo kuvuga toke reka ho ntanguze ikintu bita uburimyi kama. Rero nkufashije ku buhinga nani ifise bujanye n'uburimyi kama canda batanguze iryo shira hamwe. Rero mu bisanzwe hamwe twese abarundi twoshira mu ngiro uburimyi kama vyotuma atamuntu ashobora ingaruka mbi ziva kuri iyo myavu y'ikizu n'imiti y'ikizungu yoca zigabanuka. Wereka amagara y'abantu kuko mu bisanzwe uburimyi kama n'isoko y'iterambere, n'isoko y'amagara meza, iterambere rirama, kandi ni n'isoko yuko ukiki ibidukikije. Kora ujya muti ujya mwavu y'ikizu ushaka ijya miti ahantu ukunda kuyirimamwo kuyitera mu isi uza gusanga harimo utu insect udusiba uhateyemo kabiri
nta musiba uzosubira kuhasanga mu gihe misiba ikenewe cyane mu burimyi kuko ituma hacaho abaho tuyira tw'imizi n'iki ni ukuvuga iyo rero ukoresheje amavu y'ikizungu ubwo busiba bugaca bupfa ni ukuvuga buri kuronona akanovera k'isi kandi bituma n'isi ishwanyagurika bigatuma habaho erosion bigatuma n'amazi tuza kunywa usanga acafuye n'indya turya zose zicafuye rero niyo mpamvu hakenewe ko dukoresha uburimyi kama yego none rero turumva yuko bikenewe biza bitanga inyishu kumbure ku makenga bamwe n'abandi bari bafise kubijanye n'ivyo barya n'imyidogo mbere abandi bari bafise kubijanye n'isi kuko kenshi bariko barakoresha nk'ayo ma pesticide baravuga yuko yonona isi rero uravuga ati jewe iyo ni nyishu nzanye ego musanze by'ukuri ni nyishu ku ngwara nyinshi zitandukanye nka za kanseri n'iki kuko abashakashatsi bwerekanye yuko ingwara nyinshi zidakira za kanseri zande zifitanye isano n'uburimyi ajya amahangure chimique pesticide chimique ni kuvuga niyo soko y'izo ngwara zikomeye cyane rero inifatwa kwa pratika uburimyi kama tuba tubihagaritse nk'akantu nka Jesse shaka gitomati muze mu isoko sinshobora ni ukuvuga n'imboga zitandukanye zishobora kuzigura mu isoko kubera umuntu azisoma mu gatondo ka kare agaca poma yazikuye ugoja kuzigura ijya amapesticide yose yapomesheje za rokete na zande ndaza dudu zose ucuza kugenza gute tuza kuzifungura yari umuntu acagwara rero no kubidukikije nta kivuze ni ukuvuga tugize uburimyi kama ni mwaye ya mbere yo guproteja ibidukikije yego none we ubona nk'ibyo usanzwe utanga uhabarimye ubona nakajya kahe bibaha nabo hari akaryo koba kari mu kumbure nko ku murimyi ariko arumbriza nk'ikiganiro ejo uvuga ati reka nanje ndabe ngerageze ndabe yuko kuge yabivuze ubyo asanzwe agurisha ijya mwavu kama nanje ndabe yuko bijyavuze ngo bishika kunyina kajya kahe abarimyi by'ukuri bari hose biko twumviriza ndumva by'ukuri ndabahaye ikaze mu burimyi kama kuko dufite n'ikigo kivuga ngo uburimyi kama isoko y'iterambere irama amagara meza n'ibidukikije bikingiwe kubera icambere iterambere irama ugize uburimyi kama no kuvuga amafaranga wari ukoresha mu burimyi aragabanuka kandi ku gihugu cy'u Burundi nitugira uburimyi kama tuzotuma ibitegwa byacu ibyo twarimye bigira agaciro ku isoko mpuzamakungu vyemegwe nk'ubu dufate abamaze kumenya ko uburimyi kama usanga baduha amakomande y'amatomati y'ibyamwa bitandukanye byarimwe kama aho tuba twarondera iki amadovize arabonekana dushobora gutuma tugitera imbere hama ikindi ni ingirakamaro cyane uburimyi kama kubera iki hari amafaranga usanga bitangana nayo ukoresha nko itomati usanga umuntu murimyi yahora akoresha nk'ibihumbi 500 kugira ngo cyangwa miliyoni kugira ngo arime nk'hegitari itomati umugusha uzasanga ari moitié y'amafaranga barakoresha kubera iki kubera twibintu byacu ntibizimvye cyane kandi bica bituma uronka n'imimbu uzimvye cyane ahonye baca bagira amakenga nk'usanzwe ari itomati dufate arumva ati ninagenda kugura bijya bintu ninagenda kugura ujya mwavu nkakoresha ijya pesticide we sinshobora gusanga mpomvye kuko ntazi urugero bishobora gufasha ni kuvuga nk'akaroro nk'utwe bwo imyavu yacu ashobora gutuma umwimbu yongera plus de 35%. Ahantu wo kwitone turakwasira yuko ushobora kuronka itoni y'amajana 50. Byumvikane ko hariho randime kuyiye kandi kindi leta mwanyaje ziriho abantu bayikoresheje kuva rigitangurana ubu no kuvuga bamaze ko nako by'ukuri hari itandukanye bikomeye cyane ubwo muri ugo runyikama ego none abakeneye ivyo iyo fumbire abakeneye iyo pesticide kama bo gusanga he abakeneye iyo fumbire cyangwa pesticide kama barashobora kuza mu kubiro mu Rutana hari siege ni muri kasiye birongozi cyane bakaza ni Bujumbura muri Bujumbura meri bakaza avindura mission nimero 16 niho dufise point de vente bagasanga akozi bacu bakabafasha
ego Benoit Mugumyabanga reka tugushimire kuri kano karyo waduhaye muri kino kiganiro. Murakoze cyane ndashimiye. Ego turabashimiye namwe bwe mwariko murakurikirana kino kiganiro tukanabibutsa yuko gisanzwe gifashwe mu mugongo na Search for Common Ground biciye mu mugambi tuyage. Turabashimiye naho utaha.